Gitega Entertainment TV tubaramutse twongere tubahe nikaze murabona no munsi yuko biragaragara ko twamaze kubashikana muri sport twabashikanye muri sport naho turi muri sport ntabwo tuja kubabwira ukuntu imigwi yagiye irakina ukuntu batsindanye byinshi nk'ivyo sivyo tuja kubabwira no munsi tubazanye mu kiganiro citwa nibande ikiganiro citwa nibande mucamwe atubega nibande ico kiganiro gisigura ibiki mutuzaniye aho tubazanira abantu batandukanye abantu bafite ico bakoze ico bamaze haba muri sport haba mu buzima busanzwe ibyo bagiye barakora bidasanzwe tukagerageza kubegera kugira bituganirire nico gituma no munsi twazanye umuntu ibyamuranza hanini bihagaze kuri uyu mupira w'amaguru bihagaze ku mupira w'amaguru yarawukinye umwanya utari muto uno munsi aramenyereza abantu batandukanye agenda akora ibitandukanye navuga muri sport nico tuja kuba turiko turavugana ko uno munsi tumufise ngaha muri studio za Gitega Entertainment TV reka tubanze tumuramutse karibu cyane murakoze kuduha ikaze ngaha umeze neza umeze neza cyane nuko ni ryambere bakubonye ngaha kuri Gitega Entertainment TV abatakuzi abadashoboye kuca batora izina ninde jewe banyita Nsabimana Hasani rindi zina banyita Kocha Mandama burya Hasani boritora byoroshe Hasani botangura kuja mu bitabo bakegeranya ba Hasani bose mugabo usanzwe wanze acamenya ko ari jewe nkavuze Hasani abahehe kugira twumve ko woza kurondera aho hantu ba yoca amutora byo jemba muri yoba yego katiye yoba Igitega yego umuntu avuze coach Mandama reka twivugire Mandama bamenyereye mu kiganiro muri bande ni bande uno musi coach Mandama kutamuzi uwo mumubwira gute coach Mandama nini coach Mandama n'umuntu yakinye umupira nga mu ntara ya Gitega arafasha n'ama école primaire avuye yo acaja mu migwi iyindi sanzwe y'abakuze acaba acaja mu academy ubu niho turi coach Mandama yavutse ryari umupira w'amaguru yatanguye kwinjira mu ryari je navutse 1966 njanja mu mupira mu 1900 1987 Coach Mandama mbega arafise abo bavukana arafise umuryango umeze gute muri rusange mwagutse gute je ndafise abo tuvukana benshi ku ruhande rwa mama bisabishwa bangana na equipe imwe bashobora 11 babagabo kandi nabone barakinye mu migwi yose yo ngahe Gitega naho abandi bari gusiba bari kuca biorganiza bagakina equipe imwe ivuye mu muryango umwe erezima nuko bakina mu migwi itandukanye Mbogo na Nzovu yego nazamusonga tuko nyene imbere yuko dushika ngaho aho mu muryango iwanyu mwari mugize equipe imwe canke marashobora kugira equipe zibiri zigahura hagati yanyu mu muryango iyo habaye inkino y'umuryango twahura twenyene mugabo abari mu yindi migwi baje aho bashaka kuvuga mu nkino z'umuryango no kuvuga mwarashobora kuronka abakinyi 22 twebwe twaronka equipe imwe 22 niyo yindi equipe twahura tugakina ku match amikali kunyene Coach Mandama acinjira mu mupira byari bimeze gute byari byoroshe mwakina umupira nk'uyu mbona ungana ukunye byari bimeze gute twebwe umengo byari byoroshe kuko n'amategeko ntiyaremera nkaya ahubwo ako gapira mbona umengo ni gatoyi umengo na karigbe kuyo twakina kera yego none byari byoroshe mwakina mutoyi munsi y'unye mwakina umeze gute nibiki byari byoroshe twebwe ibyari byoroshe kwanza kera yari amategeko y'umupira ntiyarakaze nkaya ica kabiri kubera amategeko nibibuga twebwe ubu byaca kure kugira ngo wumve ngo umupira imaci rasivye urabye kuri ico kigwa cyo ngahe Gitega je ndibuka match ya mbere kuva televiziyo yo mu Burundi ibaho match ya mbere televiziyo y'igihugu yaduze yari match ya Kibimba Enedo Kibimba yo ngaho nyene ikina na Tujene Ego coach mbega wewe muri kariyeri yawe ya football uri kurakina
nizihe nimero wakina nibiki byakuranze mu gihe cyawe ukiri umukinyi ntiturinjira mu bumenyereza boje nkiri umukinyi nakina ku nimero 5 nimero 2 nimero 3 nimero 7 nimero 11 nimero 9 ayo maposte harimo imbere hagati inyuma zose urazikina bigakunda bose nta kibazo nagira wareka kuja mu igori gusa kibangano niho naja mu igori coach none uriko uraraba ikintu utazokwibagira uri umukinyi ikintu uvuga ati kisinzocibagira muri kariyeri yanje ya football ni gihe bone gikombe tuje yatwaye ntakikina kuko twebwe twagiye amahirwe yo kukinira tuje mbwa nta gikombe twatwaye mbwa iyo myaka yose hafi 25 bagitwaye turi nyuma yabo nico ntazopfa nibagiye ego bariko bakurikira Gitega Entertainment TV murabona twabazaniye coach Mandama bamwe bagenda baratubaza ati turakeneye kumva no kwibonera coach Mandama murabona twamubashikaniye coach mbega uno munsi umaze kwinjira muri kariyeri yo kumenyereza wayinjiyemo ryari bijanye no kumenyereza nibiki navyo uvuga ati nabonye muri uyu mwuga wo kumenyereza sinzi aho nohera ntangura aho nahereye canke ingorane nagize tangura aho wahereye amutubwira ivyagiye birakugora bo jewe natanga umupira 1987 mpejeje nshafata imyaka ndwi muri école primaire nari mu arbitre wa interscolaire ngira muravyibuka mushasha ipaje rukundo ceru kwibuka ibintu nk'ivyo ndabafasha bo champion iheze honorable George yaciye anoma kugira ngo ze ndabafasha kuselektiona no kwankadra selection z'Igitega ko école primaire niko bagira amakanto agahura n'amakanto mu ntara uwo twakorana ni honorable George yego aho naho nahakoze hafi imyaka 5 turi kumwe na George honorable George ko niwe yari encadrement yo ngaho Igitega akiri umwigisha mu ngo yego nibiki byagiye birakugora rero mu yo mwuga wo kumenyereza haba ku mashure haba ndetse umaze no kwinjira nk'ibugenda urafasha mu academy je nasanze ibyo byose wankadra abahungu biroroshe gusumba kwankadra abakobwa baragoye gusumba abahungu kubera iki abakobwa urumva bari très lent cyane abakobwa imbaraga wokoresha udafise ukwihangana no kwirengagiza nshobora gukoca abakobwa ariko horuba coach udafise experience nushobora kandi maze kumenyera gukoca abakobwa abangu ntibokunanira abakobwa saba kwinginga urabona kujya winginga intare ijyana n'abakobwa ni kujya nyene uduze cyane araheba kandi ahije birakugora kugira ngo agaruke ni kwinginga rero polipoli bahebe umupira none abakobwa bahebe oya ahubwo ubu bariko baraza neza bamaze kumenya yuko umupira ubu kwishurire byanse ushobora kubaho kubera umupira coach uno munsi mbega uri kuraraba tugaruke hani wacu umupira w'amaguru warateye imbere canke warasubiye inyuma warasubiye inyuma hateye imbere ibibuga kuba kinyi ntabatera imbere ariko tubona hari abagurishwa amahera menshi baja hanze twumva ibintu vyinshi bushimwe n'ibikinone basubiye inyuma gute none ari ukugurisha urumva ko nawe ndakubaze naho ntajeje gukoresha ikiganiro abakinyi bariho n'abagurishwa benshi nabaye bagenda mu yahe nzira niyo hari ikibazo rero tusigurire rero ukuntu umupira wasubiye inyuma umupira kwanze cyambere ico bakoze neza byende bukagihe kimwe kaka yaraje avuga ati ye Brazil azunguruka nimba muri Afrika ca muri Tanzania canga ati mbere yuko uronka abakinyi beza utangura kuronka ikibuga ivyo byo ubu ni sawa ibibuga ubu ni sawa abakinyi rero ko baronka ni kujya kumurima utarondere haya muri pepiniere hari hejuru nturonka urabona n'amakademi ariho usanga ari amakademi gusa y'amazina umugabo uravye n'ibikoresho na comportement usanga ntibari mu mipira bari mu bindi yego none nukuvuga habuze ikibazo hari ikibazo c'amakademi
hari ndetse n'ikibazo navuga cyuko abakinyi badafise batabona neza iyo bariko baraja canke badafise intumbero. Oya abakinyi kenshi nta ntumbero baba bafise bo mu mutwe n'amahera mu mutwe n'amahera. Wowe yumvira yuko amaze kuronka amahera deza mu mwaka wa gatatu cy'umubura ngira urabibona nguye nk'akarorero raba abakinyi bakinira intamba sivyo urabe umukinyi akini mu mwaka uheze ubageze hehe usanga baramwibagiye gusumba mu bindi bihugu ubona umuntu ashobora guharura ngo narakiniye equipe y'igihugu imyaka nka 200 umva ubu rero abafise vision twebwe umwaka umwe gusa futi. Tanga impanuro abariko bakurikira Gitega Entertainment TV uno munsi tubibutse ko mudusanga kuri Facebook muradusanga kuri YouTube ni GITEGA-Ent TV mukaca mudusanga atakigoranye na gatoyi. Coach Mandama tanga impanuro rero kuba ariko baradukurikira uno munsi haba kubamenyereza haba kuba president b'imigwi haba kubakinyi ubwabo kugira iyi football riko ratubwira ko yasubiye inyuma itera imbere kuko ibihugu urumva byarabonetse. Oya abakinyi bariho aba president bariho ababikunda dutongereza ishaka tugire vision twebwe kwanza abakinyi bamenye ico bariko bararondera bamenye yuko umupira w'ubu ari bwo buzima mugabo ntazanye ibintu byo kuba umustar ataco arashikako bica bimusubiza inyuma namenye yuko ataco aragira kwanza ntaco aramenya gutyo azotera imbere amafaranga kwanza azinyuma gusumba ibikogo kwanza hatangure ibikogo kera nta mahera yabaho ninda yayago mugabo wumva ngo umukinya bwe bicwa n'amahera aho n'abakinyi abarongoye imigwi nabo abarongoye imigwi barapfuye ko bikokora abarongoye imigwi ni sawa babuze abakinyi none usanze nka wowe ufata nka 20 miliyoni yuko yawe ugashira mu mugwi ngo tusanga equipe nta bushobozi ifise yuko nawo ugaruza ajya amahera umva abago ari bande muga wowe ukagumutanga umushahara kubakinyi ico bashaka cyose ukaba ama equipe mo kagura imwimbu ukaba muke. Coach nuko rero turangize ikiganiro cacu biraboneka yuko tugiye kurangiza ikiganiro cacu ariko nagomba ndakubaza akabazo kamwe nk'umuntu yakurikiranye imigwi hani Gitega mbega higeze kuba imigwi iyihe yo muri kahise komakomeye yavuzwe kenshi niyihe yigeze kwa ega kera hariho Atene sivyo iyo ntiyahoba sivyo hariho Medico sivyo hariho Kibimba hariho Etesa hariho Senede hariho Itabu ariyo bita Iza Msongati na Nzuki sivyo Nzovu Isambuse na Mbogo niyo aciba Msongati na Nzuki izo zose nta ekipe yahoba gusa izo zindi uretse izo Mbogo na Nzovu niyo usanga zari mu ekipe zo mu muji niyo Songa nibagiye abandi bose bari yari ekipe yo mu mashuri uretse niyo Songa. Ni giki utazokwibagira kuri iyo migwi na cyane irikirakina hani Gitega ni giki wayibonye kutazokwibagira muri iyo migwi? Je nibuka match imwe Songa yari kwirakina yariko irakina umengo yakina na Musonga bamaze gutsindwa igitego ca mbere umugadi yafata umwamba arawene nako wipembeni uragwa match cirahagarara bari bamaze gutsindwa kimwe niyo haci haza umusoda yitwa Njejimana kubera ishavu niyo haci yafata ajya amagori yose ari kuri Senede acazana ngaho kuri stade aragumaho bahejeje baronse synthetique niyo haci nijya amagori ubona mu ishatanya ico nico ntazofa nibagiye yego. Coach Mandama mbega ukundiki jewe mu buzima navuze ko nkunda Imana icambere icya kabiri n'umuryango wanje kuvyereka umupira je nkunda kwanza umukoca je nkunda Flora Ibenge hama equipe nkunda Tupisa Amazembe yego. Hanyuma mu gufungura ufunguriye jewe nahuye uretse amabuye gusa byose ndajya ndabijya kandi nta kibazo nta ngorane nimugira kunywa naho nywe
twebwe mu buzima je sinywa amazi akanye oya kubera ingorane y'amagara kunywa jewe ni gakinywa nywa amazi ashushe gusa niyo nkunda Coach tugushimira kuri akanya waduhaye samwe namwe turabashimiye mwe atwiyumviriye ko muradutumako nuko bakunzi ba GITEGA-Ent TV tubashimire cyane murabona yuko tuhigiye byinshi cyane Coach Mandama atuganiriye ibitari bike ikiganiro nk'iki tuzobandanya naho ubutaha ariko tubibutse yuko mutokwibagira ko mudusanga kuri Facebook mudusanga kuri YouTube aho hose mugume musangiza ibiganiro byacu abagenzi banyu tubari ku bwanyu uno musi twaciye muri football twaciye kuri uno muntu yaranze byinshi cyane yakoze byinshi muri football hama tuzobakurikiranira n'abandi tubashimire cyane muhandanye mugira ibihe byiza